Constance, ça va? Ça va bien. Biraza neza. Tuganije nshaka tugura ikiganiro cy'igifaransa no munsi. Constance, ça va? Et il faut pas que je kiratini. Vous allez bien? Comment vous allez, madame? Kaka. Hein? Urataha. Aujourd'hui, vous avez mangé? Ushaka manjera ivyara vyandi bari muravuga. Moi, mangé. Bavuga ngo nimba bayikimanje. Uzaza kwa muntu wese? Manje. Kuna kimanje. Ibi bihangange tubona kuri affiche novuga imvano. Birakomeye. C'est vyoroshe. Nawe urimo? Uri imbere yabo? Aho sha uri muri en couleur bo bari muri noir blanc. Wagombye kutubarira iki Constance? Ubashira muri noir blanc ugashira muri en couleur. Nibakiriho muri film. Umve ngo ntibakiri ahubwo nibo barihora. Bisigura ikiro ne kubashira muri noir blanc. Byakoroheye gute uvuga kwegeranya Fanny, kwegeranya Mimi, kwegeranya Mona Sabas? Bonjour mesdames, messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry Abuja Flavor. Cyakije makuru cyane kibazanira. Bishaka vuga muri industry Abuja Flavor. Muto watubikora reka tuzikengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus. Amadusura dukengurukira. Nabo bakunzi ba Irebe Media, wherever you are, big up sana kuri support wa mutweka. Biradushika ku muhati, dushika ku mutima, bituma tugira courage yo gukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndakwari ati rero kuri migo kumwe na Benny behind the camera ni CK Professional, ikinyamakuru naco ni Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice bine cyangwa 40 bivanye ni radio yawe, nimba bishira ku busa ndashaka ku busa, I don't know. Bivana nawe. Ndakwari ati rero umutumiranje witeka ni Constance Niyo. Constance Niyo abenshi muramuzi makinyi menshi, amafilme menshi. Novuga no mukinyi novuga ari permanent, novuga amafilme menshi yagiye agaragaramo, novuga muri 3 fa, novuga kwa Sabasi, hariya kwa Abenduwayo naho nyemaze kwa ki? Okay, nurajamo. Kwa Abenduwayo, novuga amafilme menshi Constance aramaze kuboneka amafilme menshi ariko cyane menshi bagiye kumumenya, novuga muri Umupfakazi. Cyane Umupfakazi twarakubonye Constance. Filime yari novuganikije amateka ngaha mu gihugu cyacu Burundi, novuga mu nyuma bagenda bamona no mani mareresi menshi agiye atandukanye. Kumbure Ingabire yiyo murayizi ko ari umukinnyi mwiza, ina neza cyane, afise ni filime yiwe nshasha iri ku rubuga rwa YouTube. Genda wandike ko Constance Niyo official, ugire subscribe the festival, ama ukurikira ucura bale content ziriko. Hariko filime aheruka gusohora yitwa Imvano, novuga kuri cover urabona ko novuga Mama Lao, the best influencer, Fanny Lavine. Urabona ko Mimi Mireille, urabona ko na Sabas Niyo. Abantu batatu, umvise Fanny uratahura ikintu. Umvise Sabas ari ikintu cyo wumva. Umvise Mimi hari indirijwe ricari kuza mu matwi. Urumva yuko si vyoroshe ruvuga gufata Fanny, Sabas na Mimi muri filme imwe. Nigo ikomeye cyane. Yarakoze filme bezereza cyane, igeze kuri views 92 92,000 aburamwo wimire gusa dukize ya sambari, uvuga ya views benshi twamaduharanira. Novuga ati rero genda mukurikirane, ngere subscribe, mukurikirane ibikorwa byiwe n'ibindi byinshi aruza kubitubarira. Constance, ça va? Ça va bien. Biraza neza. Tuganije nshaka tugura ikiganiro cy'igifaransa no munsi. Constance, ça va? Et il faut pas que je kiratini. Vous allez bien? Comment vous allez, madame? Kaka. Hein? Urataha. Aujourd'hui, vous avez mangé? Ushaka manjera ivyara vyandi bari muravuga. Moi, mangé. Bavuga ngo nimba bayikimanje. Uzaza kwa muntu wese? Manje. Kuna kimanje. Ibiganiro by'uno munsi kumenga birakaze. Uwo muntu wese? Iki mwari? Je numvise mu mwidondoro wawe washyizemo ravyandi. Ravyandi. Numva rero tumanje. Tumanje, tunuriti. Bimeze gute none Constance? Biraza neza. Ni kuri ndashima Imana. Amakuru y'imisi. Amakuru y'imisi ni meza. Amakuru ya film industry. Yo, nukuri. Nivyo gushimira Imana. Nukuri. C'est vrai, tubishimira Imana. Ubona ko ageze ko tubishimira Imana. Tubishimira Imana. None haragera igihe. Niyo kwama umuntu ashima ibihe byose. Kabisa. Zukome twishimira ibihe byose. Every day kuki dukorera cyose cyiza cyangwa bitagenda neza twishimire. Yego shima. Yes, Constance Niyo novuga turakubonye nguyo muri gospel, muri film, bikorohera gute bigenda gute?
ntabwo biba vyoroshe ariko harya umuhamagaro urajyana biranja nyene bikambuza amahoro nkasanga nabikoze ego kabisa nta ntambamyi uronka zikubuza gukora ivyo intambamyi zibaho kuko ni igikorwa umuntu adashobora kwikorana wenyene bisaba ko ahamagara abantu bakamufasha kandi n'ibintu tutikorera icya mbere kimwe nta kamera nta na mikro bibaye biragoye ni hata turera ngo de nukuri urumva rero ivyo bintu vyose ubizeye ku muntu ntabwo biba vyoroshe kabisa kandi baje ko akimuhana akazi imvura ihise na cane vraiment kimuhana akazi imvura ihise vraiment ico nico yes Constance umuntu acifuza kumenya ati turuje kuri filme yawe rero ibi bihangange tubona kuri affiche novuga imvano birakomeye si vyoroshe nawe urimwo uri imbere yabo aho sha uri muri en couleur bo bari muri noir blanc wagombye kutubarira iki Constance ubashira muri noir blanc ugashira muri en couleur nibakiriho muri film umve ngo ntibakiriho ahubwo nibo barihora bisigura iki none kubashira muri noir blanc bisigura iki cyangwa niyo kava like designer bivana n'ibintu umuntu aba yifuje gukora cyangwa washize kuboneka neza wewe cyane ntabwo kuboneka neza cyane nabo bandi ntibaboneka baraboneka ariko ntibaboneka nkuko uboneka ntabwo vyegereza umutima cyane oya n'amakosa niba ariko turi kubaza kubera iki bari muri noir blanc genda uhamagare muri aba umwe umubaze ko hari ingorane byamuteye batwaye tubikubaze wewe ata kibazo biteye batwaye tubibaze Constance ati kubera iki yabitugiye basi kubera iki impamvu jewe nije mwene igikorwa kabisa bivya nyine kugishura Twese bakuzi ba nuvuga ba Irebe Media Irebe FM ndakubarira ati rero ni film Constance ni uravye na cover urabona ko ari wagaragaramo cyane ego nuvuga ni bihangange muri film ndundi ariko muri iki gikorwa nuvuga igihangange twa dufise mwari Constance ni byakoroheye gute nuvuga kwegeranya fani kwegeranya mimi kwegeranya mo na Sabas ivyo ntivyangumiye ahubwo novuga ko nagumiwe n'amadeplacement n'ibiki kukabo abo ndi umwana wo mu rugo kwa Fanini muhira kwa Sabase kwa Mimi abo ni nka kurya nyene abantu muri umuryango muri umuryango byaranyoroheye cyane maze igihe kinini ndi kumwe nabo turamana urumva ntabwo ari babandi nkeneye Fani mvuga nti inomero za Fani uzombwirire Fani iki niki urumva nkeneye Fani nitudruwa direct Fani ntigera kugora ngora ari mawe oya ni mama wawe Fani ni nka mama ni nka mwene wacu nta sinzi naho vyova hamwe nyene usanga abantu bari bagira n'ivyo mugabo uwo mutima mengo yomugora kumuzamo kugire bagire Constance canke yumve yogora Constance yego kabisa guess nka wewe kumbore nk'abantu baba bamutahura ukundi Fani bitandukanye ko mutahura wowe batahura gute mu bisanzwe hajya nta muntu aba mwiza ku bantu bose naho worarura kora iki na Yesu Kristo yaraje ari umwana w'Imana yarafise kote imwe bavuga ati uwo no yagira ibi nibi abandi bakavuga ati ukuno kuno rero hajya buryo umuntu umwe wese afise kamere mbere yiwiye biravana rero kamere y'umuntu intuji gasanga iyo mumenyanye n'umuntu kamere atari zimwe igihe mudashobora guhuza cyangwa ufise iyindi mvo kanaka wowe bayatumye imenyana n'uwo muntu impamvu rero ivyo bibaye nta birebere ishobora kubivugaho kuko simba nzi intumbero y'uriya muntu kubera iki imvano episode ya mbere ya kabiri tugeze ku ya kabiri cette fois c'est iminsi 5 watunyoteje kubera iki imvano ariko kubera iki imvano imvano irimo n'imvo imvano ni filime nk'uko abivuze irimo mw'abantu benshi basanzwe bazi harimo n'abakinyi baninde yego nk'abo bamenyereye ba Munyari n'abaroza n'abandi n'abayivete ngaho barimwo ba Fiko ba Francine ni benshi ba Mayeri numva iyo filime vraiment yarakoraniwe rero icyatumye ndayita imvano ni nk'imvo n'imvano harimo mu buzima igice gitoya atari 100% ubuzima bwawe true story like irimo ruvuga percentage zikeye yego
kirimo n'ubuzima wanashima bw'iwawe ndibaza ko ata muntu n'umwe azokurikirana iyi filime abure kudakoramo mu nyigisho y'uwiwe ego kabisa niyo mpamvu rero ahisemo kwita imvano umva kugira ngo kira munose yitoremwo imvano harimo imvu nimba habaye imvano harabaye imvo yo kugisha igikorwa kibeho kugira iyo filime ibeho ni ibintu twakunze dukunda kubona kera cyane ariko harageze igihe tutabona novuga la collaborations like z'aba acteurs cyangwa abactrices b'amareresi nga mu Burundi bitewe na vague yari hari ico gihe ariko ubunye bisigaye tubibona cyane novuga uyu agakorana n'uri agakorana wibaza ko biva kuki nibaza ko cyo biva ko n'umutima w'urukundo ni kwa kumva umugenzi wawe mushigikira kumva wo mukura aha canke wo mufasha muri iki gikorwa kuko mu bisanzwe nk'ibintu bijanye na filime ni ibintu bidashobora kwikorana urumwe nivyo ni ibintu utegerezwa kurondera abantu bagirane bagufasha mu bikorana kandi ni igikorwa kigoye ni kuvuga ugiye kuri tere ugasanga urimo urakorana n'aba bantu bashasha gusa birakugora kugira uzoronka episode urumva rero muri kumwe mwese igikorwa mucyumva kumwe za ntambamye zose duhura mu rugendo ya myampu kwirasa irashe jewe n'uwinyuma arantahura mugabo nk'ubu jewe iki gikorwa ndazi uburohe bwavyo ndazi umubabaro wavyo ari nk'umuntu mushasha we wataha yakomeretse canke jagaca akubwira nti jewe sinzogaruka murumva mu bisanzwe ubwo bumwe nibwo bwari bukwiye kuhaba muri filime yes ariko dusubiye inyuma gato urabona ko haragize igihe ico gihe ivyo bikorwa n'ivyakorerwa hamwe mbega ubwo tuvuge ko ubwo bumwe ko butari buhari oya bwari buhari kuko bivana n'umuntu none jewe imyaka narimaze nkora abo bose ntibari bahari bari bahari mugabo ni igikorwa umuntu abanza gufata ingingo jewe ngo mbafate ingingo yo gukorana naka kuko usanga bigoye cyambere kimwe hariho umuntu ataba ashaka guteba mu ikorosi rero urinze uvuga ngo ugomba ukoranye ko kwaba abantu biragusaba guteba mu ikorosi kwe cyambere kimwe nkafana afise ibikorwa vyiwiwe Sabas afise ibikorwa vyiwiwe miminuko urumva rero kugira abo bantu bizokorohere guhuriza ku munsi umwe usanga bamwe ngira babaye nko bwiyanke kugira bashobore kuboneka mbega we vyakoroheye gute ni bwa buntu bwabo navuga ko ari Imana yanjye cyangwa wakoresheje amahera mfise none ubona nk'amaheraniro nkano hamamara ino yakora hehe nico kibazo cyo twibaza genda muhagurutse ubona n'ukuntu yimereye jewe nyene ubona namuhaye angahe kugira ari unyara niruhiye reka ahubwo rero aho ntumbonera ati kumva umuvyeyi amara umuvyeyi ntabagwaye aramenya ati umwana n'umwana nka Sabas ubona nari nka Sabas yubatse izina bimuvunye urana ko ari gihagenda mu Rwanda gatayo y'amamiliyoni amadeplacement yiki urabona nkojya jere kugira ndamubwire ngo ngombe ndaguha amafaranga nzire mu gikorwa ntayo noronka nomo tuvuga ati rero igikorwa cyawe novuga igice kinini cy'abakinyi bagukiniyemo nta mafaranga wabahaye ntayo nari mfise nabahaye baje kumfasha none ryatire mbere tuko turavuga mu baseneaste novuga Constance tuzorironka gute mu gihe hariyo bamwe batagihembwa kandi ari ibikorwa genre bibinjiriza amafaranga nshaka ndakubaza nk'amahera impamvu ibi bintu biba bigoye Sabas Fani barazi amahera ava mu bino bintu ntabangana ayo yonca kugira jewe nzo yakure muri ico gikorwa yo bavuye he patayo turonka woshobora guhemba mu uwo muntu hari naho usanga amahera byitwa ngo urarose usanga nayo wakoresheje mu madeplacement atavuye urumva nakubwiye yuko ibi bintu ijoro waribwira wariraye bo baranyumva baranantahura aho bari bubahwe kabisa respect sana aho muri hose Constance ati rero big up sana Guys bakunzi ba Irebe Media Irebe FM navuga ni Constance niyo tubari ati rero tugeze kuri episode gira kabiri tugeze ku munsi gira gatanu bega atunyoteje bimeze gute sinabanyoteje ku munsi ugira indwi uzoduhajya ku wa gatatu saa 3 iyi episode irahari ego niho bazizo barayitegurira tuzohabwa saison zingahe nuvuga imvana batari banga nibarindire dacyaba bashoboye kunezereza bakanshigikira ugasanga n'umwaka uraheze n'imyaka ibiri iraheze nimwe ndakora filime imvana ahubwo banshigikire bagushigikire bandundemwe mu ifaranga kugira
nkomeze. Wowe nturi bwa bandi iyo baguhaye inoti usanga wagiye mvuga mu bindi bitandukanye na filime ga Constance. Tugwa nk'imiliyoni 100. Uriteguye gutsinda? Batwensi ubu si miliyoni 100. Kanoti. Umayize miliyoni 100. Constance ku noti. Asha. Oya, dirigere bose. Constance ku noti. Joyce bakunzi ba Irebe Media navuga Irebe FM ndakubera ati rero ikibazo umuntu acifuza kwati mbega indirimbo gute tuzoca duhagarika gusohora indirimbo tuje mu bikorwa by'amafilme bunye indirimbo twabafana w'indirimbo babivuye oya ntabwo twabivuyemo navyo turakomeje kabisa. Guys bakunzi ba Irebe Media ndakubera ati rero ni Constance niyo genda ugire subscribe navuga kuri channel ziwe zose navuga no Facebook urekoresha Facebook yitwa gute hose ni Constance niyo Constance niyo hose na Instagram yego hamwe na Telegram nawe nyene to Constance niyo canke bashira kuri nimero ya telefone oya ari umuntu ukeneye ko tuvugana tuyaga uranyandikira aho mbandi kuri Telegram ukikoresha inde nande WhatsApp na Ujabenisha wenda kuvuga. Oya none ari ku mbuga zose. Uno uzizuriko ariko WhatsApp ariko nande? Sasa nakunda gutwe. Ndagusengera fire. Ko sasa agatwego karamufasha. Ari kintu wibutse. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Abenije wakituze. Jewe hayize umwaka kugomba kwire. Nwishinjira mu gakiza. None sawa, wari uzkunzo kizwa none. Imana ishimwe ko wakijije. Kuko twarukana udakijije. Kijya gisana bwakizwe. Ariko ubunye I'm son of God. Guys bakunzi ba Irebe Media navuga ni Constance niyo ati rero ukura tubarira yuko ibikorwa bimeze neza cyane. Mbega 2025 bakinywa amareresi bonezo bigeze he? Izo bimeze gute? 2025 ni kuri ubu no gushimira Imana umukinyi wese ahantu ari cyangwa umwanditsi yoshimira Imana kuko mu Burundi natwubu rashoboye kurengana hirya no hino kumva ntikana kabaramuzi muri filime ndundi iki narijya tuzi yuko mu minsi yahera wa mengo abandi siho turi ibintu byacu wa mengo ntibizwe mugabo ubu ni kuri Imana ihere gucyubahira urabona yuko dusigaye tuyora no mwirebe bakatwihera ama award urumva ko bisigaye ari ibintu byiza cyane. Festival gute ko mutayitwara? Biravana n'igiherega ibintu byose vyerera igihe. Mugabo manya ko itasivye. Abigihe cyabo cyari kigeze barayitwara. Bande bayitwara? Ndazi. Kaburi umukinyi w'amareresi z'umuntu yatwaye festival. Mwene yurazomurondera mubazi. Mwene ubunte ibintu biranteye ubwoba bw'iki uri umukinyi w'amareresi z'umuntu yatwaye festival. Rega janze inza bari ruhande yanje abo ntazi nyene ntabo mbanze umvuze ifani uzisabasa uzimimi nababiri n'abandi ni beshi mugamo bonzi nta numwe mengo numvise umva rero nyari umukinyi w'amareresi ho sinzi ivyo kiretse tugiye kubibaza mu mwakita gisata cha Tanzania ayo mashini kavyo ibintu biranteye ubwoba nimuzi n'umuntu yatwaye festival. Wona ntubirimo ni owe jese umukinyi w'amareresi jese ari mwiga nako umukinyi w'amareresi noje niko ndakubaza nta muntu umukinyi w'amareresi uzi kiwe birashika nkaba nari nsinziriye nuravyuka rero oya ndacafise itiro rya filime mvana. Yes bakozi ba Irebe Media ndakwara ati rero Constance niyo tuko turaganira ngato bari kubijanye n'igikorwa ciwe imvana bari bari kwara kwacakira gute? Ndashima Imana barimo baracakira neza gusomba uko baba barakiriye ibikorwa vyanje ndabona yuko hari impinduka kabisa. Ishimira abantu barimo baradukurikirana canke nshimira abandi barimo baradufasha kugira iki gikorwa kigiraho kigeze uno munsi ndababwira yuko batoherezaho ngo baherere mu mvano ahubwo
bazobandananye natwe no mu bindi bikorwa biri inyuma kuko turimirije gukora n'ibindi vyinshi bazoshishikare badushigikira bazoshishikare badukunda nkuko babitweretse kabisa ngira n'inginga barimwo baradukurikirana bagende badushigikira kabisa ni giki ubarira nuvuga umukunzi wa filme ndundi muri kano kanya kugira ngo abe motive yaragomba kubivamo kugira abandanye bashigikira oya ntabivemwo ibi bintu ntabwo biba vyoroshe cyane cyane turagwanywa urumva harimo ibintu byo kugwanywa ugasanga hajya iyo umuntu arimo arakora ikintu atera aje imbere usanga uko atera yavansa niko n'abasi batera nabo bamukurikira kugira barabiko bogira ntibamusubiza hasi rero ikintu nobwira nk'umufana akunda ibikorwa yogumizako akaba atari wa wundi avuga ati no munsi ndabikunze ejo ndabivuyemo akaba umufana nyamufana vy'ukuri akaba wa muntu avuga ati igikorwa cyo kwa kanaka ko nagikunze ndagifata nk'iki wanje ndagikundisha na mugenzanje ubwo nibwo rukundo numva no bahimiriza bukora bagakunda bataravye irya nino bakadushigikira impande zose kabisa yes bakunzi ba Irebe Media ndakubara ati rero akajoshi nigahora mwitama origuna beri kuri micro bende camera zige professional kinyamakuru cyo ni Irebe Media Irebe FM 11 ibice 4 cyangwa ibice 40 bivanye na radio yawe umukunzi nuvuga umutumire witeka nawe Constance niyo asanzwe afise urubuga rwe rwa YouTube yise Constance niyo official Constance ndagushimira nanjye turabashimiye cyane Jace bakoze wa Irebe Media karakacimwe ari black nandi ho turafashanya entre nous nuvuga ku frère nk'umuseur twese turafashanya tugiye mu byo guhembaranga mu bintu navyo twovamo ariko mu Burundi buri imbere muvuga muri industry movie 257 ndakubarira ati tuzoba tugeze muri rwa rwego aho umva ko ngiye gukorana ikiganiro na Constance cyangwa ngiye kurugiganira na Fani uzumva ati bana Fani je mu rumenga twogera deal je mu rumenga twogera gutya cyangwa Constance je mu rumenga twogera cyangwa Sabas maje twogera deal en fait ikaba ari bihembe byinjiza cyangwa ivyunguka tuzosubira rero no gutaha wari kumwe na Beni wewe gira subscribe bye bye